ndumva biza kuba ari ibintu special. Ndabaza rero gato uraza kubibona. Ni surprise canke yarasanzwe abizi? Ni surprise. Surprise. Akes Dani ndabona ntabyo yarazi mbere ntiyarazi je nako no hava nanza ntabyo yarazi ni surprise. Tugushimire cyane kuri surprise wakoreye boss wawe, ariko boss wawe nawe habe tumurondere nawe nyene abashe kutubarira tujambo tumwe. Sauda vipi baby yake ndeze neza Dani safi. Akes Dani bagukoreye surprise uno munsi cyane wabinezererewe? Mwankore surprise namwe mwari murimo wabyishimiye none? Bon umwanya umwe birashimisha mugundi mwana wayo ntibishimisha kamera. Wabyagushavuje? Oya nivyanshavuje mugabo kandi kuri jewe ndafise ukuntu ndavyakira bitandukanye nuko abandi bana baba bagira gute bavyibaza None Akes Dani nimba atari banga ushobora kubarira abakunzi ba Inyishu Media imyaka ufise? Imyaka kwije je nibaza ko igikuru atari imyaka, igikuru si imyaka kuko imyaka ya mituma abantu benshi donc abantu benshi rabata maerere urumva bararaba ibintu uburi kuragira bakaraba n'imyaka uburi kuragira nk'ubu je no mvuga imyaka yanje hari abayizi c'est vrai mugari abantu cutangura kumva ati ngorongora none ndongore kandi je nanje muri yuko bitankundira. Bakunzi ba Inyishu Media ni Jessica Kumero muri kumwe ngaha kuri micro ngaha anye nkaba hari anniversaire ya Akes Dani rero ngaha muri uno mwanya ndi kumwe na Sauda ari mwe mu bakozi bakorana na Akes Dani bamuteguriye surprise avenda muhe umwanya nawe ashobore kutubarira kanora kamwe. Gute Sauda? Ni sawa. Meze neza? Ndashimye. Ngaha anye kubera iki mwashimye kino kibanza kumugirira mwo surprise ya Akes Dani? Shaje ravuga iki kibanza sico nani twateguye ko byose njye nabiteguye me nafuye kuvuga mbonye bivanye n'umwanya kandi umusubira invita ahantu henshi no twashimye ndavuga ati tuje ngaha hafi gusa bitaza kutugora. Sauda ni wabiteguye ibi bintu? Ego. Aho ndi mwafashanye? Nevyakujemwo gute kugira umutegurire anniversaire boss wa Akes? Urirutse. Abe naje ndamuvugisha Akes Dani. Akes none kwishura nanje ndaza kwishura. Ya ndakubajije wewe. Oya baza Akes niyavyishura ndakwishura. Wewe ubona aho twishura iki muri no mwanya? Oya je namutegure ko ranzi yuko ari umunsi wa anniversaire yiwe, umunsi w'amavuko, ni nkuko nawe nyene ari kubintegurira. Uramukunda cyane Akes? No ni bisanzwe. Ndabizi no kugirira umunsi mukuru. None we Sauda dufise amakuru yuko wewe urimwe mu bakozi batumye Wakalayi TV ishobora kuja ku isoko. Ico naco cyo bakirimwe muri ibi wabimugiriye? C'est vrai ni byukuri. Mais sinzi naco no comment. Commentaire ufise? Wakalayi TV na uremera bayigurishe kubera amakosa yawe? Oya, je na makosa nanifise. Kandi tuheruka gukora ikiganiro na boss wanyu avuga yuko arimwe mwabitumye manager wanyu. Oya na makosa mfise vraiment. Kubera amakosa y'abakozi bakora muri Wakalayi TV ngo muguma mugenda mutokisha televiziyo yanyu ngo rebe bagomba bayigurisha. Oya ntavyo nzi vraiment. Ntavyutse? Nukurikirana statiza zicakuntuze imbuga yiwa. Ndazikurikirana ariko ntavyo no bivuga ko yaraje mazigiye natonda ku kazi navyo nzi. Barakwirukanye? Oya. Barakwirukanye. Navyo mfise wa mwara kimenye. Ego kijya kibazo twarakimenye yuko wewe wakubiswe uraja mu bitaro uragwara uraremba ariko kugeza izisana aho tukubona ukomeye kandi uri umwe mu bantu batuma Wakalayi TV igomba kuunga Burundi. Oya. Sino bivuga ko ntavyo nzi ko sindavugana na Akes sindavugana n'umuntu na kimwe urumva nagenda bibona nkuko namwe mu byumva ko nyene. Rero urubanza rero rugomba rubandanye neza Akes Dani ndabona mwamwe. Ari surprise ramuteguriye nge muyibone abakunzi ba Wakalayi TV abakunzi ba Inyishu Media nimurindire murabe surprise nateguye kuko byose nije nabiprepare remba hari surprise ngoma mubone nateguye iri très différent ni namwakiriye. Ne gatomwe nayo mwayiguriye hega? Muri ville. Muri ville ne mwaguriye gato? Ndumva biza kuba ari ibintu special. Ndabaza rero gato uraza kubibona. Ni surprise canke yarasanzwe abizi? Ni surprise. Surprise. Akes Dani ndabona ntabyo yarazi mbere ntiyarazi je nako no hava nanza ntabyo yarazi ni surprise. Tugushimire cyane kuri surprise wakoreye boss wawe, ariko boss wawe nawe have tumurondere nawe nyene abashe kutubarira tujambo tumwe. Sauda
Vipi baby yake? Meze neza. Dan. Safi. Akes Dan bagukoreye surprise uno munsi cyane. Wabinezererewe? Mwankore surprise namwe mwari murimo. Wabyishimiye none? Bon, umwanya umwe birashimisha mugundi mwana wayo ntibishimisha kamera. Wabivyagushavuje? Oya nivyanshavuje mugabo kandi kuri jewe ndafise ukuntu ikuntu ndavyakira bitandukanye nuko abandi bantu baba bagira gute bavyibaza. None Akes Dan nimba atari banga ushobora kubarira abakunzi ba Inyishu Media imyaka ufise? Imyaka? Kwije umuntu. Je nibaza ko igikuru atari imyaka. Igikuru si imyaka kuko imyaka ya mituma abantu benshi donc abantu benshi rabata maherere. Urumva bararaba ibintu uburi kuragira bakaraba n'imyaka uburi kuragira nk'ubu je nomvuga imyaka yanje hari habayizi c'est vrai mugari abantu ucutangura kumva ati ngorongora none ndongore kandi je nanje muri yuko bitankundira urukura vy'uhu rero mugabo kandi sinkuze ndumusore kubera ko benshi barakunda bavuga ati ngo urafise umwana nturi umusore none gasha kuba ufise umwana bisigura ko utari umusore. Ubusore burafise igihe cabwo n'ubukuze burafise igihe cabwo. Je ndacyari umusore ndacyari mutonya kandi kugira mve mu busore haracasigaye igihe kirekire cyane kugira nkwize ndufate basi 30 haracasigaye igihe kitari gitonya kirekire kandi cyane gose kugira nkwize imyaka 30. Rero nibaza ko imyaka siyo umuntu akwiye gushira imbere ndashoye kuvuga imyaka yanje ugatusanga abantu bamwe batanguye kungaya ati gabundi ka kantu kifata kujya bwabundi kanganuko onye nabibonye bamwe hari bavyanditse urumva bavuga ati uracari muto rero wewe urumva imyaka sico kintu cingenzi cyane. Abakozi bawe gushika no munsi muri Wakalayi TV bagukoreye surprise ya anniversaire kandi abakozi bawe nibo bantu narashoboye kuyagana manager wa Wakalayi TV nibo bantu batuma Wakalayi TV wayishize ku isoko. Je nibaza yuko ivyo wonye mwo bibaza manager yogira vyinshi abivuze ko mugabo je numva ko atanyisha muri no mwana uvyishurako. Manager vipi? Popo meze neza? Yego kuri showbiz cyane mwisi. Oya nimuvugane nimwayiza tugara ikiganiro yako gutanga ikiganiro vraiment kubera iki? Oya ibikoba two turakora aho na mwanya wo gusamara uhari mwanya wo gusamara nimba ikiganiro mayejeje tugare kamera tugire. Oya ndafise ibyo byo kuvuga ati ngo TV Wakalayi ngo mbigurishwe n'ibindi ni apare muzovugana n'ubijejwe ari manager wa TV baraganiriye ariko yarabagushize barakundungitse. Ivyo rero saha ko turafise ibindi bintu two turakora kubera nagize ikibazo kimwe gusa ku mukozi yatumye Wakalayi TV mushobora kwishira ku isoko nawe nyine ari mu bateguye ibino bintu. Ivyo ni bisanzwe erega umubosi nimba ariko arakora neza niboreka kumukorera surprise rero akazi kagomba kahagarare sinzi rero nimba ari uko abwo ivyo rega tuzobiyaga n'undi munsi. Murakoze cyane ndabashimiye kuri uno mwanya mu mpaye urubanza ruracabandanya. Akes waberewe naho bagusiteka amazi yo gusuka ko champagne. Abakunzi ba Inyishu Media hano rero turi muri ya surprise ya Akes Dan bahejeje kumukorera ariko ibikorwa biracabandanya ntibarazana utuntu two gufata ibiki nibiki amakuru menshi turaza kuyabaha muno mwanya turaza kuyaga nabandi bantu bagire ikintu kimwe baza kutubarira kuri CEO wa Wakalayi TV mbandanye nanje na Jesus ntare inyuma ya kamera.